nibuka nkifise inda yiwe narakunda kurota cyane hama igihe kimwe ni mu kuvuka ndarota mbona umuntu ampamagaye acarambaza uko Stasi ndavyuka nditaba acarandabira umwana aramuraba acambaza ngo mbe uyu mwana wawe yitwa nde ndamubwira nti umwana wanje yitwa Uwamahoro Ariana acavuga acarasubira arandaba acavuga ngo uvuze ndamubwira nti none we nta kirundi wumva kinakubwiye ko yitwa Uwamahoro Ariana aca n'ubundi arasubira arandaba acavuga ngo wapi camvuga nti kubera kumbwiye wapi ku bana bose nari maze gutwara ninde yananira numva nyene mengo so umwana umwe numva nyene nk'abavyeyi baca bantahura rero ncamvuga nti uko biri kose ngira ntazobaho ngira azovuka yapfuye canke iki nyene ibibazo nyene ivyiyumviro nyene by'umuntu nyene aba yacanganikiwe uko biri kose rero ngira azoca yigira mw'ijoro na kamarayika azoca wibwami mw'ijoro nta kumwe yahiyahura warotswe basi kwiyahura kuraguma naragize ubuzima bubi bubishe ariko nyene hari igihe umuntu acamo bigerageza kugira bizomutegura ukuntu azobandanya kubaho ibibazo nacemo nkiri umwana byampaye gukomera nagome mbwe abantu rimwe barankurikirana harya ubuhanze amaso butabaza ntabwo ariho buzanana urashobora guhanga amaso sonanye ngo nibo boshaka gutabara ariko bikanga harya bugira urukundo nta na foromire rufise ariko twebwe abana b'abantu turashobora kuvuga ati jewe bivana n'icyo umuntu abakunda icyo nari nkunze mwakira gihe cyanje nakunda umuhungu muremure w'inzobe kandi afise amafaranga afise ibintu tena n'iwabo bafise ibirara hanze no mu nzu naho atari kuba bifise mugabo abe wa muhungu aturuka kwera ahantu vuga Hello murakomeye nizera ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo gize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico cyanyu mushikizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi rero twagendeye Constance ku bafana biwe cyane ku bakunzi biwe barabizi yuko aherutse kwibaruka ari kumwe n'umubebe wiwe aratesa mwe murabibona ngaho onya mu ma insert n'umubebe w'inzobe ndaza kumubaza ukuntu yavyaye umubebe w'inzobe kandi Constance twe tumuzi yuko atanzo bafise maybe n'umugabo wiwe cyangwa yundi muntu kuko ntaramutwereka so ndakuramutsa cyane Constance nongera ndakwakira kuri Yaga Tech TV. murakoze cyane turabaramukije aho muherereye mwese abakunzi bacu abayaga Tech mwubawe yego urameze neza cyane simba imanga abavyeyi wese komeza ni mwomwe wese inyuma yo kuronka ikibondo ubuzima bumeze gute? ubuzima nyine burakomeje burabandanya kuba tukiriho urukundo rw'abakunzi bawe barukugaragarije gute warubonye gute inyuma yo kuronka ikibondo? nyuma yo kuronka ikibondo barankeje hari abantu bazi akamaro k'umuvyeyi baba bazi yuko vraiment umuntu asimvye imanga yego aho bari bubahwe ndabibashimiye barankeje barabinezererewe barananyihanganira no kuntu nyene ninarazimiye ku rubuga nyene byasa nyene no kuntu ibikorwa bimwe bimwe biturimo birabandanya yego baratahura ikintu cyabitumye hama bavuze ngo navyaye umwana ngo w'inzobe abana bose bavuka ari inzobe kandi nacyo sinirabura rwose igirarengeje iryo nzobe irarengeje nese iyo umuntu atarafutanywa n'isi cyane atarabura n'ibigeragezo reka jenavuze ati mbe Constance umuzungu yoba yavyaye ku muzungu manira kuba ni ubwa mbere rero banyuruyoye mbo si rya mbere ariko irya nzobe irarengeje nawe nibaza ko ku bana wari umaze kwibaruka bose baba bavuka basa kujyanye hariho n'abasumbijewe vya vrai reka duhere ubwo kuri urya mwana wawe nyene twibutse amazina y'umwana wawe yose ni gute?
yitwa Abibwami Ariana Zoe. Okay. Akazina rero Abibwami je niko kantangaje kubera iki kumwita Abibwami? Kubera kumwita Abibwami nyine umuntu abamwifurije ko yoba ibwami hama kuri mwita nibuka nk'ifise inda yiwe narakunda kurota cyane, hama igihe kimwe ni mu kuvuka ndarota mbona umuntu ampamagaye acarambaza kuko Stasi, ndavyuka nditaba acarandabira umwana aramuraba acambaza ngo mbe uyu mwana wawe yitwa nde? Ndamubwira nti umwana wanje yitwa Uwamahoro Ariana. Acavuga acarasubira arandaba acavuga ngo uvuze? Ndamubwira nti none we nta kirundi wumva? Nakubwiye ko yitwa Uwamahoro Ariana. Aca n'ubundi arasubira arandaba acavuga ngo wapi? Camvuga nti kubera ko umbwiye wapi? Ngo umwana ngo wawe ngo yitwa Abibwami. Nca ndikangura naragize stress ndiyumvira iryo zina ndaja ahantu ndahigisha umuntu yoba yitwa Abibwami ndamubura. Ndavuga none iri zina risigura iki? Turahiga insiguro na se w'umwana turaribura. Jere muri jewe kubera nyene naguma mfise ubwoba ari ukuntu umudamu afise inda nyene abona amengo nyene noneho urupfu n'ubuzima mu bubibona amenga imbere yawe cyane rero kenshi umuntu afise inda nyene aguma abona amengo nyene urupfu nico kintu ca mbere kiri imbere abona amengo ntazorusimba abona amengo noneho umuntu aba ari hejuru y'Imana. Kuba mama bose niko bigenda iyo ufise inda. Ko bigenda none igituma bavuga ngo simba imanga ntumva yuko ubu simvye imanga haba hari imbere yawe haba hari ikimanga ikinogo wokorokeyemo none nza kugira ngo simba imanga urumva ba wasimvye imanga wasimvye urupfu. Muvyeyi ubahwe gose nyene urumva ndavuga nuko biri kose ngira umwana ntazobaho ko keshi mu ecographe nakoresha bambwira yuko umwana yicaye numva nkananirwa kubana bose nari maze gutwara ninde yananira numva nyene mengo so umwana umwe numva nkumva nyene nk'abavyeyi baca bantahura rero ncavuga nuko biri kose ngira ntazobaho ngira azovuka yapfuye canke iki nyene ibibazo nyene ivyiyumviro nyene by'umuntu nyene aba yacanganikiye kuko biri kose rengira azoca yigira mu ijoro na kamara yikazoca wibwami ijoro nta kundi. Iryo zina niho ryavuye? Iryo zina nje ndavuga ati Mana niyabaho nzomwitira izina nkuko uyu muntu aje akampamagara akambwira ati wapi ntiyitwuko yitwuko niyabaho nzoca ndari mwituko. Ndakibaza umugabo ati uranyemereye niyabaho tuzomwituka? Acambwira ati nta kibazo. Rero tumwita Abibwami Ariana Zoe. Ni kuvuga wavuga ati no mu gihe atazobaho azocigira ibwami mwijuru. Urumva nyene kwa kuntu nyene umuntu ashikirwa n'ikintu agaca yiha n'insiguro. Yego. None ubwo bwoba bwose bwo kumva yuko ashobora no kutabaho bwo kumva umenga imanga wayibona imbere yawe vyava kuki? Impamvu umuvyeyi kwanza urumva bamaze kukubwira yuko umwana yicaye ico cyo nyene kiba ari kibazo ku muvyeyi. Haje umwana yicaye ku muvyeyi urumva aho honyene intambara nuvuga ko ziba zatanguye. Ikindi naco no kubera iryo zina Abibwami ryambereye rishasha mu matwi yanje nkundi muntu bamaze kuryumva azorimbwira ngira no kuva ko nanje urumva nyene byanancanze ndavuga ati ndahiga basi ndagenda ndakora recherche kuri YouTube ati ndabe umuntu bayitwa iryo zina ndabura n'igi kirundi urumva urumva nyene n'igi kirundi urumva ndahiga ndavuga ati wapi ndavuga nti rero izina ko numva ntarisobanukiwe neza. Abibwami nabo twari abantu babibereye mu ijuru ntabwo nuvuga ngo nabo ubwami bo ngaha kwisi ati Abibwami nta kundi kini mwijuru teka ndarifatuko camvuga ati nzore mwituko maze kuvuka rero ndiyumvira ndarihindure ndavuga nti ko twamaze kugemeranya na se wiwe nta mpamvu yo kurihindura. Abibwami rero amaze kuboneka amaze gushika ngaha kwisi ukamubona inyuma yaho narumvise yuko bidakunda yuko wonse ku bantu bibuka neza ku bantu baravyiganiro twakoranye ubwa mbere baribuka yuko bigeze kuvuga yuko hari ingorane wagize
canke accident wagize mu gihe hari haje umwuzurira mu gatunguru, mbega ca gikomere cahavuye kiza ku mubiri wawe nico catumye utonsa uyu mwana? Yego, irya nkovu kubera iri kw'ibere niyo yatumye ntonsa umwana. Nibaza ko amaberebere kubera imitsi, urumva harya amaberebere umwana akweze, urumva hariho ukuntu nyene ubona dufate nk'amaberebere yabaye menshi mw'ibere, urabona ko imitsi yadaririye, bisigura yuko amaberebere afise udutsi tuyazana. Rero bivanye no kubera hagati na hagati hari iyo nkovu kandi nini kw'ibere, nibaza ko ariyo mpamvu amaberebere yaciye aba nabi. Urumva naho uba ubona amengo na amaberebere aba ari amazi, nk'abantu dufate abavyeyi baca bantahura, kandi amabere acaguma ari imbabaza, akweze nkumva amengo akweze umushatsi, nkumva neza neza amengo umutwe asha mengo sinzi ingene no bisigura, kandi bituma umwana agira nta gutera umwana akura canke agira amagara meza, atera asubira inyuma. Kandi arimo araryo nkumva amengo n'umuriro, umwana arashuha kabiri yasha arimwo aronka kabiri yashu cane. Urumva kwa muganga bambwiye ko amabere yamaze kononekara, aragiyemwo ama-effet, urumva nta kundi. Ni ibintu vyashitse ku mabere yose canke ni rimwe mugabo urumva yose yaciye aba co kimwe. Arakorabora nawe fete? Nibaza ko ari uko, sinzi yuko bitwara ngira muri rimwe bijana no murindi sinzi, kubera ninasavye yuko nomwosa rimwe iryo rindi nkaryihoza, ariko baranyankeye. Amafrancere muri iyi minsi arazimvye, kuba umwana wawe muri kano kanya utamwonsa ukaba umuha amata, kandi amata tuzi igiciro agezeko yuko asigaye azimvye, ni ubuzima bukoroheye? Ntabwo biba vyoroshe, urabona ko n'ibintu vyazimvye, kandi ntabwo Ariana ari umwana wa mbere, n'umwana agira 5. Urumva imbere yiwe haba hari abandi bana bakeneye uburere, bakeneye kuko witaho, bakeneye kwitabwaho. Urumva ugaca usanga nk'umwana, ugaca usanga nka Ariana ku munsi arimo arakosoma hafi nk'ibihumbi 200 kubera arya amata azimvye, ahubwo binarenguka kuko unamurekeranye ukuntu ayakunda n'ukuntu aba yumva namuryoheye. Igopo riramvye n'iminsi 4. Urumva rero ntabwo biba vyoroshe, ibihumbi 200 urumva mu kwezi aba ari amafaranga menshi. Dusubiye inyuma gatoya, umugabo wawe warigeze kuduha inkuru yuko yigeze kuja mu bohero. Ndashaka kumenya muri kiriya gihe ubuzima warubayemwo igihe utari kumwe n'umufasha wawe kandi ufise abana, bwari ubuzima bumeze gute? Uca unatubwira inyuma yo kuvayo ubuzima nyene bwabandanije bumeze? Igihe yagenda byari ibihe bitoroshe, kuko naho yagiye ndimubwira navyaye umwana agira 4. Kwanza ninamukurikije n'uwundi mwana ataraheba amata. Reka ubwo buzima sinumva ko nshaka kubugarukana. Zari ntahekana 2 z'abana ndimubwiba, abana 2 ariko reka ko usigara uri umwe, izo nshingano ziraba wowe wenyene. Yahiyahura warotswe basi, kwiyahura kuraguma. Naragize ubuzima bubi bubishe, ariko nyene hari igihe umuntu acamo bigerageza kugira bizomutegura ukuntu azobandanya kubaho. Ibibazo nacemo nkiri umwana vyampaye gukomera. Yego. Narabayeho n'abana barabaho, uko Imana yari yabitegekanije. Rero ubu naho amaze kuvayo tutaragira akivayo, tukiri aho nyene akiriyo, ukiri muri vya bigeragezo, ukiri mu bibazo, bavuga ngo inshuti y'ukuri uyibonera mu magogo. Vy'ukuri hari inshuti yaguserutseho kuburyo uvuga ati muri bijya bihe iyi nshuti narayibonye, canke baraguterera? Mwisi biragoye iyo uri mu bibazo. Je muga nta kintangaza, urazi impamvu atakintangaza? Iyo umuntu angiriye neza ndabishima. Ndabishima muri uwo mwanya nkabiha Imana ati Mana ni igihe cyawe cyatumye bibaho. Niyanyase naho ndiyakira kuko
novuga yuko nahemukiwe n'umuntu mbere, nahemukiwe n'abatari kumpemukira nkiri umwana, babantu niteze ko kubufasha, babantu niteze ko ubuzima bwanje mbona ko buri mu biganza vyabo, ariko baranta. Rero bamaze kuntereranya, rero niyo mpamvu ari umunyagahinga canke ari iki, iyo ankoreye anyase canke sindamubone mu bihe vyiza, kandi nandi gutegerezwa kumubona mu bihe vyiza, ntibintangaza, ahubwo gusa nka kurya wufata nk'inkovu ahantu umuntu aba yarakomeretse ukazana nk'agashinge ukaziburako, ntaca yibuka ata ububabare ngize ni kubera hari inkovu y'ikintu iki n'iki cankomerekeje. Rero muri ico gihe novuga ko cane vyigishije umugabo, kuko je nta gishashe nari mbonye, abantu guhemuka, abantu kuva ku muntu, ivyo ni ibintu novuga ko niyakiriye mu buzima bwanje kuva nkifise imyaka mike. Rero abantu barahindutse, abo twita inshuti, abitwa ngo zari inshuti ziwiwe barabura, nyene harya nyene urabona kujya kuntu nyene ubona mengo wanashimira iki kintu nshake ndakivuge, kujya kuntu ubona mengo uri mwishengero, abantu bari mu rushengero ukabona nyene mengo mwese nk'inzambi ivuze mwodugira rimwe mukaja mwishenge, mukagira rimwe mukaja mwijuru. Narabuze abitwa ko bari abagenzi, ndabura abitwa ko bari abantu bo mwishengero, urumva nyene abantu bose ndababura, nyene bijya horo ubona ko vyera byose bigahinduka bikirabura. Ahubwo nca nsanga wa muntu utaba witeze yuko yo kugirira neza, wa muntu utaba witeze yuko hari ikintu kizima yo gukorera, akaba ari w'Imana ikoresha. Nagomba mbwira abantu rimwe barankurikirana, harya ubuhanze amaso butabaza ntabwo ariho buzanana. Urashobora guhanga amaso sonanya ngo nibo boshaka gutabara, ariko bikanga Imana igakoresha uwundi muntu akakube, wa muntu akakugirira ikintu kizima kiruta babandi baruhanze amaso. Niyo mpamvu guhanga amaso abantu canke ibintu ivyo byose birayoyoka bigahera. Gashaka guhanga amaso ubutunzi bufise no munsi, ejo kikanga urusanga bwakuvuyeko. Rero igikuru no guhanga amaso ijuru, kuko niryo nabonye rikoresha. Imana yashatse gutabara n'igiti yo gikoresha igatambuka n'amaguru kikaza kigakora. Nivyo rero nayo ndi byo kuvanga kirya gihe, ivyo nabonye vyari biza nyene bisongera bitoneka, kuko nyene no mu buzima nabonye hajya ibigeragezo ku muntu ntibihera, ahubwo bihindura isura. N'umusi haje ikigeragezo gisa na Noire novuga uko ejo hazi kivuyemo hazi cera bihinduke sinugihema ibigeragezo birabaho gusa novuga yuko bihindura amashusho canke uburemere. Muga ntabwo bihera. Igikuru n'umutima wo kuvyihanganira. Umuntu yoba yifuza kubashikira nk'amata ya bebe, n'amata arazimvye, yobaronka gute? Yobaronka kuzihe nimero canke yobaronka kuzihe social media? Arashobora kunyandikira, ndafise nomero isanzwe, ndafise ya WhatsApp 69 46 94 19 64 kuri WhatsApp cyangwa kuri Rimikashi. Umwana n'umwanyi babiyugoroye, kaze abashoboye kutwibarutsa imiryango irugoroye. Ariko usanga ari nk'umuntu wari wita nk'umwansi cyangwa umuntu wavuga ati umuntu je nducana uwaka, ugasanga arakugobotse ko hari abandi wari wita inshuti batabatigeze bahaboneka. Ivyo bintu biramaze gushikira mu buzima. Nakubwiye yuko vyari byo arico cishimikizo, nakubwiye yuko abo umuntu aba yizeye ko ari bo bamutabara canke bo mukemurira ca kibazo runaka atari bo. Ahubwo hari igihe Imana ikoresha uwundi muntu utari witeze, kuko je narabibonye si rimwe si kabiri, nama ndabibona. Nkabona umuntu wa muntu uba wizeye ngo uyu yongirira neza, ya neza ntayikwereke, ukagirirwa ineza n'uwundi muntu utarunazi. Inkuru yawe ndayizi cyane. N'imbere yuko uronka umushinga nta inkuru yawe hari nosiyo ndayifise ko ufise ko nosiyo yuko hari umuntu mwakundana imbere yuko ukundana n'umugabo, hama ushikirwa n'ibibazo ucuba oblige yo gukundana no muri kumwe ubu uwo mwakundana ubwa mbere yaragukoreye amakosa atwara uyundi,
ubundi ntibanarambana. Ikibazo canje rero kigira kiti urukundo n'amarangamutima twishiramwo canke ni vya bindi ubona umuntu ugakunda, kuko nimba ari ibintu ubona umuntu ukumva uramukunze, ni kuvuga uwo wakunze si uwo muri kumwe aka kanya, ariko bitavuze yuko uwo muri kumwe aka kanya utamukunda. Muri make definition y'urukundo ni iyihe? Mu bisanzwe ibintu bijanye n'urukundo hajya burya urukundo nta na foromire rufise. Ariko twebwe abana b'abantu turashobora kuvuga ati jewe bivana n'ico umuntu abakunda. Hariho umuntu akunda bre, undi agakunda jone, undi agakunda iki, kandi rero ivyo nivyo vyishe abantu. Kuko nk'uno munsi jewe ico nari nkunze mwakira gihe canje nakunda umuhungu muremure w'inzobe kandi afise amafaranga, afise ibintu tena ni wabo bafise ibirara hanze no mu nzu naho atari kuba bifise mugabo abe wa muhunga turuka kwera ahantu vuga ati yego. Naho sinzi ko bwari ubwenge buke bw'iwanje, kuko urumva sinaba nkunze uwo muntu ahubwo muri jewe numva naba nkunze hava. Rero nivyo vyari mu bwenge bw'iwanje, ariko kubera Imana yo ifise uko ibiroranya ntabwo vyampiriye. Kandi ivy'Imana yanteguriye nivyo vyari vyiza kurusha, kuko uwo turi kumwe ntabwo nawe yari yaretse kundondera, yarandondeye nk'uko abandi bose bandondera, ariko inyishu namuhaye ntabwo yari inyishu yiyubashe. Yari yanyishu nyene yo gutuka umuntu ku buryo, yari yanyishu yo gukomesha umuntu ku buryo n'akazigizigi yozogize ukakarandura ukarandura icizere ciwe. Urumva hariho abantu bakomeretsa umuntu akagukomeretsa ku buryo avuga ati jewe umuntu ngombe ndamukomeshe ku buryo azorinda apfa atagize n'akazigizigi. Ukamutera indobo, yari indobo, ukamukora inkoni ku gishitsi, ngira ari indobo ya marike basi. Urumva rero nanjye inyishu namuhaye yari yo kumusezera burundu. Inyishu vrema ibabaje, nyene haragera igihe nanje nkayiyumvira. None yaragutera stress cyane ku buryo uva wamubwira ico kintu cyane nyene ndamutera stress kandi byari byambere. Yaragutera stress wewe kugira wiyumvire kwa wo musomera, basi numubwira ati nivyo ukunda, ukaca urinda kumubwira ngo sireba ngo nturire pfo yiwe ibintu nk'ivyo. Mu bisanzwe ni kujya kuntu nyene umuntu abashushe kuko urumva ni kujya kuntu buronderwa nabanaka ugaca wumva nyene mengo urarenze. Urumva mu gihe canje nabona ko mengo kademu gashushe kabisa. Nabona yuko mengo ijuru n'isi nashobora kubisimba. Nabona yuko amahitamwe mfise 100%. Nta kintu na kimwe navuga ati mu mahitamwe yanje nta muntu urumva uri muraza ntagukunzeho, navuga nti uje kunyicira umunsi. Rero wewe rero akivuga numva mengo ntiyaranakwiye no kuvuga, namubwiye nti vraiment mu vyo nari nkeneye cyane no mu vyo nifuza n'inzozi zanje. Oya nukuri uranyiciye umunsi yemwe ntiwirigura ni namwese akarorero tibanaka n'abanaka baragerageje biranga. None wowe urigiki wowe ubona wovuga iki vrema imbere yanje? Ariko harugoye we. Hewe imyaka ni mibi. Rwa rukundo rero warufitiye wa muntu umwe wa mbere, uko kuntu ro wagiye urarufutanganya neza, uruca ruvukira muri wa muntu umwe watera akagere, umuntu watera indobo. Ni ibintu vyakujemwo gute? Dusangize iyo experience. Urumva ikura ry'iwanje mvukira mu muryango atacubuze, mugaye ico bari babuze amahoro. Abakurikiranye ikiganiro cya mbere ndibaza yuko ngira abo baravyumvise. Ntaco bari babuze kandi n'ubu ntaco babuze, gusa ikintu kibuze na mahoro. Ico kintu rero naracize ko mu rugo wopfuma buri ibindi vyose, gafuma wirira ubugaruka bukoze umunyu mugabo karonka amahoro.
rero ikintu muhira bari babuze amahoro. Rero ya mahoro batari bafise, hajya icyo udafise ntabwo icyo udafise ntacyo wotanga. hajya ufise inzigo ugabura inzigo. Rero kuko atamahoro bari bafise, abana babo ntabwo bashoboye kutugaburira amahoro, kuko urumva nabo ntayo bari bafise. Batugaburiye nabi kuko niyo bejeje, niyo bafise. Rero ya nabi kuko tukiri abana, bamwe imitima ntivyakunda ko twiyakira. Hari ukuntu umwana umubibamo umutima mubi, ukamubibamo mw'urwanko, bikanka ko ashobora kwiyakira. Rero muhira baranyanka, bamaze kunyanka ku rugero rwaho banyomora. Bamaze kunyomora rero ndava muhira. Tukiraho nyene bakomoye atakintu, atanda batwaye, atakintu na kimwe. Aho rero kugira wumve ido nido bisaba nje mu ntahe yose, ariko nk'abantu bamaze gukurikirana ibishinga baca babitahura. Rero maze kuva muhira, ndavuga nti uko biri kose nzogirane, ngira ngo mbe ndumva nararaye mu gahinga inshuro nyinshi, narara mu gitoke nyene, ukuntu nyene numva nyene ubu muri uno mwanya ntashaka kwirirwa ndabisubiramo. Rero amagorwa yari amaze kunsugiranya. Wa muhungu nita yuko ari umuntu wanje, ari umugenzi wanje, nawe nako atamuntu azomusumba, nawe nyene haragera igihe arampinduka. Arampinduka bimwe ngira ntokubwira. Urabona ikintu cyagiye kumbabaza, yaranteguje ko twobana. Ndagira amafaranga nari mfise, ndagira ndagura ibintu, wanashima arampamwe amahera. Ndagira ndagura ibintu, kuko ico gihe nta myaka yo kugira mariage nari mfise, ntabwo ari gushobora kunyemerera. Ndagira ndagura ibintu, arambwira ibyo tugura nyine ibintu byo muhira. Urumva nyine umuntu yacikiye, azontwara dimanche. Kuwa gatatu arampamagara arambwira nti mbere rero yuko tubana ndakeneye ko tuvugana. Ndamubwira sawa nta kibazo. Ndagenda turavugana ikintu yambwiye nti rero nako tugomba kubana. Rero nanje hari ukuntu nyene nguma numva iwanyu, nguma numva ibintu biriya. Rero nta nubwo nizeye yuko wowe ukiri umukobwa. Rero ndashaka unkundira uno munsi, ngiye tugende mpime ndabe ko ukiri umukobwa, ninasanga uriwe. Ahandi mu ndavuga nyene mu mvugo y'abantu bakuze bashobora kumva, ninasanga ari fresh nta kibazo, dimanche turakomeje gahunda yacu. Ndamubwira nti kubera ko utavyizeye ndarire uwo musi. Urabona kurira umwana w'umuntu, ndamurira ndamubwira ati none we kabuki, ivyo wewe ninde wamfatanya, ninde wumvise kuri jewe n'uwo muntu gituma utanyizera hasigaye iminsi ine. Kubera ko utoyizera iyo minsi ngo irindi, ngo jewe nanje ngo nimbuze ko ibintu twabiguze ngo ibiki, ngo kubera ko nanje utonyemerera. Ndavuga ati none wewe wafashwe n'ibiki iminsi ni basi rero na karese mariage tugombe dukora, ngira nzireko ngo yango ntuza. None jewe si mariage tugombe dukora, nta nkwano ugomba utanga. Nimba wumva iyo minsi ne yakunaniye, basi jewe ndemeye nzireko. Ivyo byo kumwe ngo tugende ngo hanaka ngo haraze byasa neza ibiki, ivyo sivyo ndimo. Tugende muhira inzora y'ifisi. Aranga amaze kunkarambira nti aca yivumbura kiragenda ngo wewe ngo niwumva byo kunda ngo neje ngo uzompamagara, ngo canke ngo ntagera ngo dimanche ngo utarambwira ico kintu ngo manze ngo ndakisuzumira ngo nirabire nzo gutwara ngo yindi dimanche ngo mugabo ngo ni mpaka. Arampinduka ndagenda muhira ndarira, ndavuga ati none mfatiki mfatiki. Kana urumva warashaka guhunga umuriro wo muhira. Umve narindi mu bizatuma wumva wona turekane n'ivyo, ahubwo sina naba no muhira. Navuga ati jewe yontwara yorakoze. Namubwira nti je nubumbwira tugende, je nta kibazo. Muge byo kurinda kunzungurukanisha, uzi yuko nduwi wawe, uzi yuko uzobora umugabo wanje, umvishe ikintu ntigisobanutse. Naragiye ahantu nashikiye ndarira. Ndavuga none nemere nimude gucikira ni cyaha ngende. Ndavuga ati none ubundi bubwo ni nagenda. Umuntu yaba afise umutima wo kuntwara igihe twitumaranye uno munsi iminsi ibiri kabimunaniye,
imisi nikabimunaniye nkaba ndamubwiye basi nge tujyane uno munsi nyine akaba yase uyu muntu ntarimo amahinya yumvira nuko biri kose iyo bafise undi mukobwa pembeni ashaka kuzotwara mugabo ashaka sindamuciye kuko gaca kaza mu mutwe nuko biri kose uyu muntu ashatse sindamucike uko numva neza na neza decision ndayifashe ubwo nyinshi ndavuga nta ntihari wiwanje iyo ari wiwanje azontwara ndafata inyuma ndahera aca nka no gusubira kumvugisha ya Dimashi iragerarahira ndamubwira nti basi je wenze ari kuntwara ivyo bindi nyizera basi niwazosanga ko ivyo ukeneye atari ivyo tuzofuma basi tubane nabi cyangwa uzofuma nyirukane uzofuma basi nyirukane aranga yase mbone narushe mbone nta cizere ndaraba abavyeyi wapi wa wundi naye mpanze amaso wapi aciye nyene ndondera nyene wa wundi ndamutelefona ndamubaza ati vy'ukuri hari ijambo wigeze kumbwira ndakubwira nabi ariko nyene birashika hari igihe nyene wo vyoba vyatuberanye muhira twari twaruye inzoga kuko urumva je naranywa inzoga ati ugasanga nari natunyoye ugasanga twantemvye nabi nkaca mvuga nabi uracabirimwo aca mbwira atego namaza nti none ubitegura ryari ngo je ngo nubu ngo unyemereye ukerega ndagukunda ngo nubu unyemereye ngo nta kibazo nambwira nti mukure tego tije mbwira umunsi wipanze aca arambwira ntiyantebereje ari nkuno munsi aca ambwira hirya yejo wa munsi ugeze nambwira nti rero je ndimo nditegura aca mbaza ngo urisira uraje namaza ntikumbura murankinisha sivyo urumva umwe yabawe yarazi ko atari byo nta bidakunda hama nawe umenga ngaragiye nanje ninzi ko ari mwarankinisha urumva uwo munsi umutima wari hariya mu kirere kwabaye nko kwiyahura kuko navuga ntako biri kose uno munsi arashobora ku majambo namubwiye kandi yarakomeretse urumva mbonye bukeye nkabona undi munsi uragiyeko nashima Imana naguma mvuga nti umwana umwe azonyihora nyene namugirira nimwe namubwiye hama nawe kuri parti yiwe nawe byaba bimeze gute mani je n'ukuri wowe yaciye yumva gute kubona ari kumwe n'umuntu yamuteye indobo ahubwo Imana ishimwe we ntigeze abivyora naranumye aritekerereza kandi rero n'umuntu utamucokoje vrema dufata umuntu ntabura ububi ntabura kamere yiwiwe muga kamere yo gushwana canke yo kuvyura kahise iyo ntayafise yarandetse mu nyuma nyene ukuntu nyene umuntu aba nyene afise ubwoba wumva utisanzuye ko biragoye kwisanzura ku muntu tina niwe wamwishiriye tina waramututse ebaga kubona Imana irihangana hari ibintu umuntu ashobora kubakira ko nyine ukavuga ati hariho ibintu umuntu abaye bwubakire kope nyine numva umutima utari hamwe numva ntatekanye naguma mvuga ati umwana umwanya azonta ikindi vyari bigeretse ko twari mu nzu y'impangano naguma mbona umwanya mpingaragiye iki ariko siyo ntumbero yari afise igihe kimwe ndibuka ko yambwiye nti buriya wewe ico gihe hariho umuntu arimo arandondera yashushe kuko umuntu andondeye sinabimuhisha namubwira nti umuntu arimo arandondera agashambwira ngo umuntu ngo ashaka ngo mumpe ngo ndamwishurira nkacamvuga nti hantu hava umwishura nabi gurega ngo je narabisengeye ngo je ninagusengeye cyamvuga ati none warabonye umuntu asengera umuntu yacikije ati warabonye umuntu Imana ishigikira abantu aterega ngaha turi nk'abamaraya ati ngaha turi nk'abamaraya ntabwo tuzurayo tuje mu ishengero nabinkundiye turaja mu ishengero ndabishimira Imana aho ibigeze gikora bwa butunzi naharanira kuri wa muntu naharanira yanteye indobo nta nubwo rugo rwamuhiriye ubu ngerageze nko mu bagore bane ntabwo yubaka bomora ba wanashima nwasize mu nzu kumva hariya ngo bamufatanye uwundi ndavuga ati Imana yagukingiye ndavuga ati warakoze warahabaye ariko ubu mfise amahoro
naho izo imboga zigaragara, naho bwoba ubugari butagira imboga, ndaburya uko nkaronka uko ndaburyamana, mfise amahoro, nkaronka amahoro. Rero nca niga icigwa citwa yuko amahoro arico kintu ca mbere, kuko naraba akarorero muhira nta kintu na kimwe cari kihabuze, n'abantu n'ukuri ata kintu na kimwe babuze, tuvuga ngo n'inzara ituma bashwana, tuvuga ngo n'ubukene, mugabo ikintu bari babuze n'amahoro, kandi ayo mahoro kuba yarabuze urumva nyene n'urugo rumeze nabi. Cankoraho icigwa kivuga yuko ivyo wobamwo vyose ata mahoro ufise ntaco biba bimaze, n'ubusa gusa. Costa, reka dusozere kuri kino kibazo arico ca nyuma. Abakinyi ba filime baragukumbuye, mbega filime imvo n'imvano tuyitege ryari, tuzosubira kuyibona ryari? Filime imvano, urabona ndi umuvyeyi, ibintu vyamfatiriye ni vyinshi, kandi ibikosoma navyo nyene ni vyinshi. Yarahagaze, hariho n'izindi nyinshi nyene nahagaritse, abafana ndazi barankumbuye, kandi baridoga ko bakumbuye filime imvano. Imana ishoboje, kuko ndazi inzira z'Imana zirenga 1000, Imana ishoboje, kuko urumva ntabwo noshobora kuja muri ivyo vy'amafilime cane, ndabishiyemwo umutwe cane, urumva ibirimwo birantwara cane, birahari. Imana ishoboje, vuba ndashobora kuzogaruka nkabahereza filime imvano. Ayibandanya. Reka tugushimire cyane Constance ku mwanya waduhaye. Ndabashimiye cyane umwanya mwatwumvirije no kudushikako. Ego. Reka ndagushimire nayo muntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma, aho uri hose ubahwe. Big up on yourself.